Amakuru yacu tuyabandaniza kuri no mugwi Gihuhusi n'umugwi wari umaze iminsi uri mu agacere kanini cane no miseze bari batanze ireresi yabo ireresi bari bise imvururu ireresi ntiyashoboye no kurangira aho Gihuhusi batashoboye no kumenyesha n'ikintu na kimwe kibazo bashoboye kugira ni Gihuhusi ubona ubu bagarutse bamaze gutangaza igikorwa gishasha kigiye kuza aho bakubwira vuba na vuba igikorwa kigiye kuza ni Gihuhusi kabisa ubona yuko keka nene nakubwiye ati uno mwaka uravye utanguye wamenga barakanye ariko inyuma y'indwi zibiri gusa tuvuze bijya bintu amaze kuzama coming soon menshi Gihuhusi ni bamwe mu bantu kuva binjiye ntibigeze bagira season mbi ariko ni ba bantu bakubwira ngo twe dutuma dutanga ibikorwa bike byiza nkuko bivuze basohoye filme yari imvururu bakoze imvururu filme irakundwa nubwo yahavuye isa n'itabandanya uravyo integuro yari ihari twagiye tubigaruka ko ibaza keke nuko bari bakenye abakinyi bamwe batabandanije baboneka harimo uwitwa Sabas yari yamaze kurira indege na Mimi Mireille bituma bano bakinyi bataza kubonekana uno mwaka rero bagiriye ko ubona yuko bamaze gutanga n'ingabisha canke ibyo bita coming soon umuzo wa filme yabo bagiye gusohora ubu vuba Gihuhusi ndakunda casting yayo iyo hageze guhitamwa abakinyi bakoresha yanga mu bantu ni umugwi ufise abakinyi benshi mugabe iyo hageze yuko bakora ntibaba bagihagaze gusa kuvuga ngo abakinyi bacu bose turaza kubakinisha ahubwo baraba inyungu z'igikorwa bagiye gutanga kiraza kuba kimeze gute bamaze kubona ico gikorwa bakavuga ngo reka twifashishe banaka ifilme yabo yitwa gute ni bande bagiye kuyibonekanamo ni reresi shasha nko bweza Jakaye babwira ni reresi yaje ku izina bise My Ex yusi mbwa bafise amazina yabo My Ex batangwe na diaspora baco baza imvururu ubu naho My Ex ni ya gatatu ni ya gatatu nzoba maze gukora gusa na indi yagize hagati haro filme yaciyemwo hagati nimbo impamvu twanayibagiwe komedi babaza bacisha urakoze cyane niza banyukije komedi Gihuhusi so niyo mpamvu naenda navyibagiwe ni komedi bacishijemwo ntizagira impact cyane ntivyavuzwe cyane ariko nakunze uburyo babibonye baravuga ati hano hashobora kuba hatamera reka duhindure umukenyuro byihuta hanyuma tubazanire ibindi bikorwa iyi rero twavuga ko mu mafilms ya nyayo ni filme igira gatatu bimwe mu mafilme kumbure izohava yandikwa no mu mateka keke nka filme yabayeho ifise arindi bandikiwe na Joachim Anton Joachim Smith ego nitwayibuka turaza kwivuga nivyo iyigira kana ahubwo iyigira kane nayo nyene ntiyagize impact nini kandi nayo nyene ugiye kuraba yahereye mu nzira iyo filme bakoranye na Joachim nako ndavuga nti rero ino filme bagiye kuzana ishobora kuzo kwandikwa nk'imwe n'ubundi mu mafilme yagize amateka yo kubaho ifise title ngufi My Ex ni ndome zinga zine zonyene ino filme bazotubwiramwo iki reka tubirinde niyo makenga dufise twizera yuko nono musi wabo keke ashobora gushika hano akabitubwira neza umwe mu bantu ubona yuko baba bashaka no kuvuga ku bikorwa byabo kandi urondeye utora noneho akakubwira ati nimba twahitavye umuhamagaro cigeza kuwitaba numwe abantu bafise na business nyinshi bakora ariko bageze ibikorwa mvabwenge agateri ya mbere kugira arabe na nyene yuko bishobora kugira ahantu bishize nako ndavuga nti bamaze gutangaza ngo mu bakinyi bazoyibonekanamo bamaze gutangaza abakinyi bazobonekamwo hazoboneka abakinyi basanzwe bakora ibikorwa muri Gihuhusi turavuga Joshua turavuga n'ubi benshi bazi nka Mama King mugani Gihuhusi batashoboye kwikorana ibikorwa bari bonyene bashoboye kwegera ayandi matimu aho bona begera no musore Mr. Kan kuva mu mugwi Major Mr. Kan again aragarutse kandi wabivuze ariko kandi nta kuntu yoraba uyu mwaka akavyirengagiza ahagarike kandi ariko arakorera ku marobing witwa Sabas sinzi ko yibona Sabas yabaye agikurikirenge kandi avuga ati rero ko IZZO CHRIS menga yibereye muri vacances reka nkwereke ico gukora jewe ndahabona kandi aragaruka ngo muri My Ex Mr. Kan azoshobora kubonekamo sibo kusazobonekamo hazoboneka nuno benshi bazi nka Mutoni ORNELLA naho nyazoshobora kuboneka kandi nciro bagiye guhurira no muri film imwe nari ndamwitanije kandi siwe bahuriyemo barahuriyemo Kan na ORNELLA save the dates
Yego ni sebye urakoze cyane ko yari umuzimu azuka byari niho hantu ntariko ndibuka neza gazoshobora kandi no kubonekana IZZO CHRIS nagira mvuge kuva muri BMT none tumubaza muri BMT je sindashobora gutahura aya ntiharagera kuko BMT nabyo iradutangariza mu buryo buri official kandi ubona aboneka cyane mu bikorwa bya BMT kandi usanga BMT iri na IZZO CHRIS umusanga tuvuga ngo niho yihetse muga kubera ko uno mu guteregera dutangariza ko nyuma ya Kadoha Vere bamaze kwinjizamwo IZZO CHRIS reka turavuga gusa ko yihetse muri BMT ariko muri uno mwanya kwava tuvuga yuko yigenga sasa IZZO CHRIS arahuramwo na ORNELLA Mutoni ego na Mr. Khan niyo ya na Mr. Khan fata bose barahuriye no ni lobbying nziza kabisa abandi ni bandi abandi ni Joshua hamwe na Mama King kuva muri gihuhusi nibo nabashoye kugira kava mugasibo gusa nabandi benshane ni noresi ya gihuhusi bo ubwo bakubwira ni resi doshobora guhuza abakinyi benshane bavuye no mu yandi matim natashobe kuberekana mbwa muzoshobora kubasanga muri noresi yacu twise my ex twizere ko gihuhusi noresi doshobora kurangira wese je nashoye kwegera Joshua ndamubwira twizere noresi miko murategura nibwo gihusi muri mu gacerere nizobe nk'imvururu imvuru ko yarigeze ahantu iryoshe ica irahagarara nimwabwira abakunzi ibikorwa byanyuma ikibazo mwahuye naco n'impamvu mwace muhora n'itangazo ubwo yaranyishuye byari bigoye gusigurira abantu impamvu ireresi yaheze kuko nitwumva ingene twabibabwira si uburyo twari tubuze ngo tuvuge ngo bwo kubandanya harabaye ibintu natwe ku bwacu byatugoye no gutahura rero mvuga niyo mpamvu inoreresi my ex twakoze no gutangaza gusohora cover twavuze dusohora cover tuzi ko iresi yose tuyifise mu ntoki ariko gihuhusi yagiye yiyerekana nk'umugwi ufise akageso kamwe bahurirako na Major niyo mpamvu Major TV kugeza nuno munsi burya nubwo bana bari mu mufururizo wo gusohora sindizera neza ko rebera neza sindizera neza ko dushobora kumara ino season ajya amafilime 3 nkuko bayadusezeraniye abandanya asohoka nkuko bimeze gihuhusi nayo bako tuyivuga na filime iyi bakoranye na Joaquin ntiyaheze imvuru nayo nyene ntiyari yaheze mbere nari ya makomedi bayaciriye hagati niba twemerera ino filime My Ex bazanye ikazohera kazobara kantu keza bakoze gatandukanye n'ivyo bagiye batwereka ariko nese bakubwira no gusohora ino cover twayisohoye twifise mu ntoki barayifise nukuvuga ubu project yose barayifise bajyamanye nayo ubu ni yahagarara bizobivuye ku mugwi wa gihuhusi sikuvuga ngo byavuye ku bakinyi canke byavuye kwa director canke kwande project barayifise mu ntoki mu maboko kiriya gihe cyose naho byavahe Java kuri bo nyene nibo tubihigako mbona kijya tsaye bahigako mbwa kijya naco byari bigoye ko abakinyi baci bamera bamwe bagenda muri gahunda zabo abandi baje kubandanya ibikorwa byabo byari bigoye rero impamvu keke impamvu tubigarukako bikanabagarukako tuvugisha ukuri wewe utangura gusohora filme gute atayufise ni bya bindi twavuga we nimba uri kurasohora filme kwa kabiri ubundi wa kabiri turindiriye kugeza ku wa mbere uzobukiri muri shooting nizi ayiwacu ndatangaza ko mfireresi nshasha igihusi gusa ibintu bibiri abakinyi bose oya ntituvuge ngo bose tuvuge benshi nga muri aba benshi nabandi twita ko banditse amazina bagize iriki naho kagizi wacaga fi nta kibazo nabo nyene turavuga iyo reresi je dufate ndayisora ku munsi wa kabiri urabona niyo yamisoka misi yose igihe c'isasa 3 z'agatondo kuvuga kwanje uno munsi ndayisoye ku munsi wa kabiri mundi ndwi murakene kubona igice cya kabiri irasi no musi daiso uno musi kwa kabiri ejo ka gatatu ndi kuri tele ndiko ndakora apana kuri tele abo ugasanga kugeza dimanche umuntu aracavuga ngo hariho scene dufate yasohoye episode 1 ugasanga reka bati hariho scene yo muri episode 2 episode ya kabiri ndiko ndakora dimanche uba azo shootinga dimanche yego come on biragoye no gusigura usange baracari muri editing baterateranye ivyo bihe kuri episode bahava basohora kuwa kabiri jecho diko niyo mpamvu hari ama contract menshi n'ubundi benshi nashobeje naye bashobe benshi ugenda ndabayagisha ndababaza kuki ubusanga musohora ibikorwa mutarabirangiza ugasanga mko muriruhisha ko muraruha muvuga igice cya kabiri kirageze ko tugisohora aravuga papa kwagira iki benshi barambwira turaho
tuhura n'impamvu twege zigiye zitandukanye yaba tureke n'uburyo twege no kubakinyi ubwacu umukinyi urashobora kumurondera ugasanga nawe ntudufate narondera undi mukinyi wo muri indi team ugasanga ndiko nkorera ku mwanya wiwe ikindi naco ugasanga ahantu dukorera abantu tuja gutsira amazu ahantu tuja dutsira ibigiye bitandukanye ukawumva nawe karambwiye uno mwanya isaro yanje nzoba ndayikeneye ivyo byose ugasanga ndayituragiye n'ahantu uretse ko bashobora no kugenda kuva sambi dufate no musi y'agatondo bakava bakoze seni imwe gusa ivyo ndavyemera izo ni intambamyi z'akazi ziba muri films zo kwisi yose sasa rero nimba biruko ndagaruka hahandi ndagaruka oya ntibinarengeje ahubwo tubikora uko izo ntambamyi zose ntizizobura kuza dufate uhuye nazo rero genda ugwane navyo nimba filime yawe utegekanya ko izo bifise episode 12 ugwane navyo ivyo byose bitume biteba zose uzironge ubone yuko uzifise ziheze gukorwa biriya byose bakora harimo ama editing n'ibindi no bari uzifise mu biganza aho uzibika uboneho gukora akavutangariza abantu uti ndazanye film kubera ko keke niwamara urabona ahantu henshi ubazicisha ni kuri YouTube niwamara kuzishikana kuri YouTube izo zose ziriko uzozurindira ko isaha igera gusa ukure muri private ugire public isohoke kabiri ivyo nta n'umunota umwe bitwara ukira kuba ufise mega zikwiye muri telefone connection imeze neza ico gihe ntiduziga tugucisha mu ijisho tuvuge ngo wasohoye filme igeze kuri episode ya 6 utangiye erega hariho n'abantu sinzi kurabona ugasanga hari imisi iciyemwo itasohotse kandi arico bita rendezvous fixe abantu barindiye kwa kabiri ko nuze film itegerezwa gusohoka ariko ugasanga ntisohotse rero nibagende bavyegeranye niwamara kubona ko film ifise mu biganza uboneho gusohora cover ubwira abantu uti film iraje naho ubundi nibaza basohora avuga ngo nzotanga episode 12 ariko ndacari muri tournage ejo nzokora ibinebe nzongazamo kano gasene tuzokwama hari no makontreta tuzokwama duhemukira abakunzi bacu usange filime ziteko ziragenda neza mugano umugwi igihuhu siko turabibwa bamaze gusora kavambwa ni baramenyesha umunsi rero sizo bitangura guca ku rubuga rwa gihuhusi mugani rero siko turababwira imwe abakinyi musanzwe mukunda wa musore wanyu nkuko twamatumvuga badatigera bura wa musore mwama murekrama urazikani uko basigaye bamurekrama gusa jari jeyo turetse ko natangaye n'igitega mbonye abantu bamuzi kandi umuntu rero no kuhagendera mu gihugu hagati umuntu yitwa Mr. Kar gusa je rero ndagutwenze keke ndamusa ndi nka coach uyu uno mwaka ahubwo no mubika agakina muri filime zibiri zonyene dore mwiharaje byo kuzamubika abakinya bareke bakore ariko ndabyo none hasohotse filime 30 umwaka wose ugasanga 28 zose zirimo zose kurondeye hose ahubwo kinije cyo mvuga ko kuntu bamurondera bose n'indi migwi ariko musabati jewe reka ndakubwira ndabibonamwe inyungu ku bakurondeye ariko kuri we nta nyungu nyinshi biriye nivyo nagira mvuge ariko musabati nabonye interview iraho yakoze Sabesi yari ngaha yaravuze kino ni gihe caje ndakuda n'umuramenya ni gihe cize muri kino gihe caje kwimenya ntagikoresha neza ndagikoreshe neza ndazibuca haza abandi bantu kandi abantu bamaze kuza chage chandika izuba caragere chage ntagikoresheje neza ndagiprofite ndakije ku musaruro reka gukoresha igihe cawe neza muri bino bikorwa bya sinema je sindabibona mu gukina amafilme menshi nyanzi n'akanotsi kaba kariko karinjira akarya canke agakoresha imigambi apana byabi urazi ngene byo biryoshe tuvuga ati kano no mwaka kije muri filme nyinshi ariko kandi usuzumye imbere n'inyuma niwe mukinyinjije n'amafaranga menshi gusumbya abandi ariko kandi sinibaza yuko kandi aza guhagarara imbere ya Sabas sinibaza yuko kandi okay reka ndaba nka FANNY yakinye muri filme zingahe havuyemo ama projet yiwe nta zibiri zihari mu mwaka uheze ariko uravuga ko yinjije amahera menshi gusumbya FANNY muri filme urahagarara imbere ya Sabas uvuga ko yinjije amafaranga menshi gusumba yewe Oya bajangira ko yarabarije. Hari n'abandi bantu bakoze ikiraka kimwe. Sinibaza yuko na BM tugiye kuraba. BM tibafise ibikorwa biki. Ariko nange umuntu bigize amafaranga menshi biciye muri film. Rero kandi naraho burya jongara na kino kintu canke management yiwe. Niyitwa umukinyi aguma aboneka hose. Atuma tuve muri bya bindi uzawumva ngo ndafise agaseni kamwe nshaka kuminiremo. Sipoze ko tayo yinji. Oya ari tubivuze. Gusa biga bintu tubivemo no mwaka 2026 turakeneye ubucuti bucitsi burahari. Mugatwibuke kugira ndagushikire n'ahantu dukinira naje ndakora ku mufuko de plasma irahari
twibuke rero bakanuza ntabwo bikwiye nko kandi mugara uvuza akantu ngunze uzomba mbona gasene mfishe ngo aragasene nize nguzo zingine ukabona ive umwana w'umuhanda ground naze kugaruka ko agiye yitonganije si bibi nibafashanya mugabo kana ariruka ubwo nyene ari mu magitere principal nibaza ariko akunda Mr. K ni umusore bremaciye bugufi yitonda rimwe na rimwe jage amavuga rimwe na rimwe kwitonda ni sawa ni yitonda muga kwitonda kwiwe niko mutere gusesa abivyati umusaruro mwiza ntiyisesagure nivyo dukeneye ko bo biraryoshe kuba uri kurakira amareresi yose mbwa mufise ako winjiza nkuko twiko turavuga apana vya bindi uvuga kino gihe nari ngezweho muga ataco wigeze uronka ataco na kimwe umva abantu bagume bakubona kwa haragera igihe n'abanyene imigwa bavuga cya kwiga imihari muri wewe uvuga kuki nabikoze kukibana kajya wabona umuntu arajara guciye ko ngo bakunda banaka bashigikira banaka ben umene nawe ngene utakoresheje igihe cyane bisigura ko misakara bakinira ataburyo bamuha baramuha ariko je ndafize ubwoba kabisa yuko atarubwa ikirenga kuko bino bintu biza guhagarara kuri hano nakubwiye ndagarutse nawe arinze avyemera ukabona ko wari amin oya niyo mpamvu navuze akantu kitwa management wowe mu artiste urashobora kora ibintu wibesha ariko ufise management ibona kure Mr. arafise nyene management nyene nino ya major TV arimo kandi nawe ari wajejwe n'abakiri bo muri nawe wenyene niwe araba kandi ari muri management arongoye wenyene oya ubiriza rero ni manager wiwe wenyene niwe yimanaging azaragira mvuge n'ubundi kuko ngiye muri major nashaka Keve 14 banza kuja Mr. nkabya mkani Keve 14 imetse kuno ndafite kagasere kwa kudiye ya system nyene dukoresha muga kandi nawe nyene umukeneye uziko kandi nawe nyene umukeneye nibaza ko kwa Johakim ashakurungika kwimwe muri elema yo muri nibaza ko muri major umwe wese abashikiriwe ku burongozi ngira mune wese afise uburongozi nivyo ba major badashobora batatangariza neza abantu ko timu yabo imeze kunga bisanzwe ejo barafise umubosi wabo atari ino ngo twiko turababwira abajejwe abakora ibikorwa ariko muri meja mu bisanzwe aha mu Burundi uyiraba uwitwa ko ayoboye niko navuga ni mo musore nyene Mr. K yego ni Mr. K no musi niwe bayashoye kwizegwa rero Mr. K gitwa twimvira niwe yibera kandi ibintu bitara ara managing abandi agaruka nawe akimanaje rero ni yimanaging neza rero managing neza bifashatse kuvuga cyane aronde nawe umufasha ubwiwe kugira ushoye kumushikira Mr. K mbaza guca kwa umuntu kuko Mr. K twama twabivuze ari mu gihe ciwe arakeneye management y'isi arakeneye abantu nyene bamanaginga neza ku buryo igihe ciwe tuvugana nakivyaje umusaruro n'ikintu ciza cyane umusore aziko actinga neza ibyo muhaye byose arabikina neza afise nziza afise igikundiro nikeze kuja muri lancement ya FANNY sinzi ko menga ntwari bwashike wewe yandiye kuri bakane barinji no sorry ba Chris barinjira nacabaye na FANNY ubwe waraze yego barakoma induru ni sawa sasa rindira Mr. K yinjire mama we sari yatwe tuyu muzore no musore habaye iki ino rero ni Yeremi dasanzwe dukwiye gukorera ko n'ubundi n'umusore mbona na Mimi nko muri no project yatangiye gushora muri zacu sinzi impamvu adahindukira vuba tuno musore we can deal turashobora kudiringira ibintu bindira indi project bubiri mu podi amakuru bo yafise bamaze kuvyumva ibyo nibivugwa mu gihuhusi reka turirindire gihuhusi ibyo bazoshobora kutuyagira ibyo bazoshobora kutubwira cane kubijanye na bino bikorwa vyabo ikorwa gishasha bise My Ex. IZZO Entertainment.